kugira ngo bimenyekane neza yuko igihugu cacu kirimwo abantu bavuga ijambo kandi bakarisohoza kuko iyumvire namwe hamwe vyogaragara neza yuko abantu goma bidoga bavuga yuko batigeze batunganirizwa kw'iryo higanwa rya Miss bisobanura yuko azogera igihe abantu babona yuko abantu bayitunganya batari ko barakora neza ku neza y'igihugu. Niyo mpamvu rero duhamagarira cyane abategura ayo mahiganwa kugira ngo igihe cyose bategura iryo higanwa bashire mu ngiro ivyo bagize gute ivyo bemeye. Hanyuma ikiri naco ndahamagara abarundi bose ufise umutima wo gufasha kugira ngo ntagende ngo ashira agati mu ryinyo yiyumvira yuko Miss Kayanza kuvyukuri bije yavuze atari ivyo oya ahubwo kuvyukuri arakeneye ubufasha yaba ubwo ku buryo bw'umubiri aho babaye canke mu kibano barakeneye kubona ubutabazi bw'umwene murundi wese afise umutima w'ikigongo. Murakoze. Muri kano kanya ni kuri ndanezerewe cyane kuko ibikoresho by'ishure ivyo nzokenera byose umwaka wose ubu nabirose nabatoya banje twese ubu umunezero n'umuvyeyi wanje nyene aranezerewe cyane. La voix des sans voix. Mu gihe buri igenekerezo rya gatandatu ukwezi k'umunani uko umwaka utashe ari umunsi wahariwe ikibano ca hafi mu Burundi bwose ishirahamwe abuzukuru ba sogokuru Petero Nkurunziza ASOPN mu mfunyapfunyo risanzwe rishira imbere kuzirikana gukunda igihugu no kugikundisha abandi ryagendeye Miss Kayanza yatowe mu mwaka wa 2020 asanzwe akomoka mu bwoko bw'abatwa aho bagiye bitwaje ndetse n'agakemanyi katari gato. Kurikira Mazina Nicola asanzwe arongoye iryo shirahamwe aho atubwira n'intumbero y'ubwo rugendo. Kwa Mazina Nicola ni president et représentant légal wa association abuzukuru ba sogokuru Pierre Nkurunziza ASOPN en sigle. Muri association icambere dushira imbere ni ukuzirikana gukunda igihugu no gikundisha abene Burundi. Hanyuma ikine naco nuko twitaho abafise ibibazo bitandukanye kugira ngo tubagarukireko na cyane habaye hari imfuvyi abafakazi na cyane abahuye n'ibibazo by'intambara duhitiyemwo. Murabizi yuko igihugu cy'u Burundi gihitiye mu ntambara kandi yahitanye abantu batari bake. Hari abagiye kugwana iteka ry'igihugu abo nabo harabahasigaye basiga imiryango. Hari n'abana nabonyene basigaye abavyeyi babo barapfuye kubera ko bari bagiye kugarukana iteka ry'igihugu. Abo nabo rero turabana nabo cyane kugira ngo tubasubizemwo ivyizigiro yuko igihugu cy'u Burundi kikiri hafi yabo. Hanyuma ikiri naco ni ukubereka uko iterambere ry'igihugu ari iterambere rusangi, yaba ari imfuvyi yaba ari umutama cyangwa umutamakazi, abo bose tubereka yuko iterambere ry'igihugu ari igiwacu twese muri rusangi. Hanyuma iki naco twihatira ko cyane nka association ni kuzirikana incungu z'u Burundi, aho twovuga nka Ndadaye Melchior, tukavuga nk'umuganwa Doviko wa Gasore, tutibagiye na sogokuru wacu Pierre Nkurunziza n'abandi bose bagize ico bakoze kugira ngo uyu munsi tube aho turi. Rero nivyo dukora kugira ngo twibutse abarundi n'abene Burundi yuko uko vyogenda kose tugomba kubaho tuzirikana iyo tuva niyo turi naho turiko turaja. Murakoze cyane. Rero kuri uno munsi tubabona hano mutubwira ikibagenza, mbega hoho mwavyimviye gute? Ego uyu munsi turi hano muri commune Muhanga mu ntara ya Kayanza, bivuye ku mashusho yaciye kungurukana bumenyi. Ayo mashusho rero n'amashusho yerekana umukenyezi Miss Kayanza ari mu basangwa butaka
uyo rero yaratowe mu ihiganwa rya Miss Kayanza, ariko kandi mw'iyo shusho yarerekanye yuko inyuma yo gutogwa kuba Miss Kayanza atakintu na kimwe cigeze gikogwa kugira ngo aronke ivyo yari yasezeraniwe muri Miss Kayanza. Ivyo rero tumaze kubibona turavuga duti uko bigenda kose ni ngombwa yuko nk'abantu bazirikanye iragi rya sogokuru wacu Pierre Nkurunziza, ni ngombwa ko dufatanya mbere kugira ngo tugarukire kuyu muryango, na cyane cyane aho uyu mukobwa yerekana yuko inzu ku by'ukuri babayemwo idashemeye ngo twabisanze, kandi mwabonye yuko bariko barahomahoma bashira ko dutafari kugira ngo bashobore kurankaho bakika umusaya. Hanyuma arerekana yuko adashobora kuronka ibikoresho by'ishure, adashobora kuronka minervare cyangwa n'ama uniforme. Ivyo rero ntabwo twapfuye kubigumizaho, twaciye dutuma intumwa iraza kugira ngo yishikire ku hano kugira ngo imenye ku by'ukuri ivyo bintu ko ari byo. Rero twasanze ari byo, niyo mpamvu uyu munsi twahashitse kugira ngo ku by'ukuri umubabaro yerekanye, na cyane cyane ko uyu munsi ari umunsi utangurira umunsi wo gushigikirana. Twe twashimye ko tuza gushigikira uyu mushiki wacu kugira ngo nawe yiyumve ko ari mu Burundi, kandi abone yuko abarundi ku by'ukuri tumuzirikana kandi ari ku mitima y'abarundi. Twaje twitwaje agakemanyi novuga katari gato, amakaye azokenera ku ishure umwaka wose hamwe n'abavukana bose. Hanyuma twaje dufise n'ama uniforme, hanyuma na minervare y'umwaka wose w'ishure n'amakaramu hamwe n'amasabune. Nivyo twari twitwaje. Hanyuma iruhande yaho twaragerageje kugira ngo tumenye n'abandi banyeshure bo bari ngaha bafise ikibazo nk'ico, nabo nyene twabageneye amakaye hamwe n'ikaramu, hamwe n'abakobwa canke abigeme bariko baragira muri vya bihe byabo, twabageneye twadukoresho bakunda gukoresha kugira ngo ego nkuko dufise umunsi udasanzwe gushikirana, twagiye duhamagarire abarundi bose bashoboye kugira ico bafasha kugira ngo cyane cyane imbere yuko ngira ico ndabahamagariye ndabanza gukebura ku by'ukuri abantu bategura ivya uburanga ba misi b'intara. Muramaze kubona neza ko ku mbuga ngurukana bumenyi hagoma havugwa ngo misi kanaka yagize ikibazo bamwimye nibi na biriya, kandi ku by'ukuri mu byo bari bemeranije byari birimwo. Kugira ngo ku by'ukuri iyi ngorani have, twashaka dusaba abantu bategura misi z'intara ko bogerageza kuza barashira mu ngiro ivyo bemereye abantu batahukanye ubwo rugori, kugira ngo bimenyekane neza yuko igihugu cacu kirimwo abantu bavuga ijambo kandi bakarisohoza. Kuko iyumvire namwe hamwe vyogaragara neza yuko abantu bagoma bidoga bavuga yuko batigeze batunganirizwa kw'iryo higanwa rya Miss, bisobanura yuko azogera igihe abantu babona yuko abantu bayitunganya batari ko barakora neza ku neza y'igihugu. Niyo mpamvu rero duhamagarira cyane cyane abategura ayo mahiganwa kugira ngo igihe cyose bategura iryo higanwa bashire mu ngiro ivyo bagize gute, ivyo bemeye. Hanyuma ikiri naco ndahamagarira abarundi bose ufise umutima wo gufasha kugira ngo ntagende ngo ashira agati mu ryinyo yiyumvira yuko Miss Kayanza ku by'ukuri bige yavuze atari ivyo. Oya, ahubwo ku by'ukuri arakeneye ubufasha, yaba ubwo ku buryo bw'umubiri aho babaye canke mu kibano, barakeneye kubona ubutabazi bw'umwene murundi wese afise umutima w'ikigongo. Murakoze. Nayo Mutoni w'Imana Neila wo muri komine Muhanga intara ya Kayanza, ari nawe mwigeme yatowe nka Miss Kayanza wa 2020, yakengurukiye cyane iryo shirahamwe ASOPN ku mutima w'urukundo bamweretse mu kumuronsa ibikoresho by'ishure, ngo ni narya yari mu mwiheburo udasanzwe. Mukurikire. Akazina kanje ni Mutoni w'Imana Neila, bambuka ku mutumba wa Gashibuko, nyine ni Muhanga, Kayanza. Ego
imbere y'uko buno bufasha novuga ati bwaboneka byatewe n'ukuntu ubona bimeze ngaha mu kibano ntavyo n'ivyari byambaye yego nari nizeye nkatoga ariko mu nyuma ubuzima ingene bwagiye kubandanya. Witogwa gute utogwa nkande? Natowe nka Miss Kayanza 2020 hanyuma birabandanya ndaza ngaha muhira ariko ubuzima bwagiye bugorana biragorana cyane ku buryo bw'uko usanga no kwiga biriko biratugora cyane abatabanje inzu tubamo iramera nk'isambuka hanyuma rero jewe bivanye n'umubabaro nari mfise n'ingene ababanyi bavuga ati none bagutoreye iki ko muri atacu biriko biragufasha naragerageje gutabaza kugira ngo nanje ndabe yuko notera imbere nk'abandi. Usanzwe wo mu bwoko buwe? Jewe mu bisanzwe navutse sanga ndi mu bwoko bw'abato ndi mutwakazi wo muri komine Muhanga. Hanyuma rero ndagerageza gutabaza aba bavyeyi baragerageje kumva ingorane no bafise baragira umutima w'ikigongwe baravuga ati dukwiye kumushikira kugira ngo ivyo dushoboye bimwe tubimufashe abandanye yige. Aho nyene uno munsi muri kumwe kandi twabonye ko bagushigikiye wewe ku mutima byifashe gutwe muri kano kanya? Muri kano kanya ni kuri ndanezerewe cyane kuko ibikoresho by'ishure ivyo nzokenera byose umwaka wose ubu nabirose n'abatoya banje twese ubu umunezero n'umuvyeyi wanje nyene aranezerewe cyane kubona twarose abadushigikira bagize umutima w'urukundo. Imana ibahezagire ndabashimiye. Minervale bayimpaye nziga atangorane bandihiye umwaka wose gikuru novuga ati Imana nibahezagire ibasubiza aho bakuye kugira ngo baze bafashe n'abandi bana usanga nabone bafise nk'ibibazo nk'ivyo mfise mbere bafise n'ibindi kugira ngo baze badushigikira natwe dutere imbere. Mukamenya ko igikorwa nk'ico cyo gushigikira abatishoboye cyaraye kiranguwe n'imbonesha kure ku Gasaka Web TV aho ibiro 125 by'ifu y'imyumbati hamwe n'ikarato y'amasabune ari byo vyatanzwe mu ntumbero yo kwifadikanya n'abarundi bose muri ico gikorwa cy'urukundo nk'uko mwagiye muravyumva mu binyamakuru bitandukanye.